yaguhagurukije Imana ibigukorera mu izina rya Yesu. Ntuze wemere guheranwa n'ibihe, ntuze wemere gutwagwa n'ibihe. Nawe wowe uri inyuma y'amateka, yo wiyumve ko nta n'Imana itogukura, nta n'Imana itokugeza. Nagira ndakubwire mwene data, rema, shikama, humura, hagarara, shira amanga, ureme muri Kristo Yesu, ubandanye urugendo mu izina rya Yesu. Rema mwene data, Imana yacu ishoboye byose, Imana yacu ishoboye byose. Naho igihe coba caratevye, ariko umugenga w'ibihe asimburanye ibihe, ahinduranye ibihe n'iminsi, akwegereza igihe cyawe cyo gutabagwa. Biragira dusome Abanyefeso igice cyaho ca 20 ku murongo waho wa gatatu, Abanyefeso 3:20. Nagomba dusome mu izina rya Yesu. Nuko ishobora gukora ibirengeye cyane ibyo dusaba n'ibyo twiyumvira byose, nk'uko ubushobozi bwayo budukoreramo. Nuko ishoboye gukora ibirengeye cyane ibyo twibaza n'ibyo dusaba. Ubushobozi bw'Imana buri mu ijambo, ubushobozi bw'Imana yaduhamagaye, ubushobozi bw'Imana dukoreramo, ubushobozi bw'Imana ikoresha abera, ubushobozi bw'Imana idasanzwe, ubushobozi bw'Imana yari isi n'ijuru buguhindurira amateka mu izina rya Yesu. Nagira ndakubwire, mu ijambo niho harimo ubushobozi bwose bubaho, mu ijambo niho harimo ubuzima, mu ijambo niho harimo kuremwa, mu ijambo niho harimo guhindurwa amateka, mu ijambo niho harimo gukira, mu ijambo niho harimo ubushobozi bw'ijambo buze buhindura amateka y'ubuzima bwawe mu izina rya Yesu. Nagira ndakubwira ikindi kintu, uzohemuke ku bintu byose bibaho, ariko ntuzohemuke ku ijambo ry'Imana. Naho ibintu byose byo kudisappointingako, ariko ntuzo disappointinge cyangwa ngo umanike amaboko cyangwa ngo uhemuke kuri Yesu Kristo. Nagira ndakubwire, naho amateka, ibihe, ibintu byose byo kubabaza, uzobabare mu mutima, ariko ntubabare ku rugero rwo kuva ku Mana. Niwava ku Mana nta bundi buhungiro, nta bindi byizigiro. Nagira ndakuremeshe mwene data, humura, rema. Imana iri kumwe nawe, uwakuremye aragukunda, umuremyi wawe arakwitwararitse, agufise ku rukundo rwinshi, agufise ku buzima bwinshi. Biravuga ngo ikintu kidutandukanya n'Imana ni icyaha cyonyine. Ikintu cyonyine cyo dutandukanya n'ubwiza bwayo ni icyaha gusa. We gusa wirinde icyaha n'igisa naco, ibisigaye izobigukorera, ibisigaye izoguhindura amateka. Nagira ndakubwire, nagira ndakwinginge mwene data, niza umutima wawe, izere Imana, yizigire, yishire ku mutima, yishire ku mutima, yishire ku mutima. Naho ibihe vyoteba izokwireka, naho ibihe vyoteba nizoguhemukira, naho ibihe vyoteba, naho ibihe vyoteba Mana ikugirire neza cyane. Hagarika kugira ubwoba bw'ibihe, hagarika kwiyumvira. Abantu benshi muri iyi minsi bafise ubwoba bw'ibihe, bafise ubwoba bw'ibihe. Nzobaho gute? Nzoramuka gute? Abana banje bazobaho gute? Urubyaro rwanje bizogenda gute? Kazoza kanje kazomera gute? Ejo hanje hameze gute? Mu myaka 2 bizogenda gute? Mu myaka 3 bizogenda gute? Nubona iyo bija niyo biva. Ubuzima bwawe ni igipfungu gusa, nta mugambi n'umwe ubona umengura imbere yawe. Ariko nagira ndakubwire, hagarika ubwoba bw'ibihe. Ndakuremesheje mu izina ry'Yaduhamagaye, ndakuremesheje mu izina ry'Imana yo mu ijuru. Oh, izina ry'Uhoraho rihoraho, izina riri hejuru y'andi mazina yose. Nureme Imana yo mu ijuru. Nagira ndakubwire, mfise message ku buzima bwawe. Imana igufise ko umugambi, Imana igufise ko umugambi wayo. Naho Lazaro yari mu mva, abantu bose bibaza ko ibintu byose byarangiye, batabona imbere, batabona inyuma, ariko bari batumye ko Yesu amaze kuhagera acarema, ashiraho umugambi. Naho Yesu atari bwaboneke, nibisigura ko atarafise umugambi. Nagira ndakubwire mwene data, naho hari ibyo utabona, naho Yesu ataraseruka, ariko Yesu agufise ko umugambi. Imana igufise ko umugambi mwiza, Yesu agufise ko umugambi. N'ikimenyetso uzobona kugira neza kw'Imana ku buzima bwawe, uzoza urabona ibintu bigenda bihinduka. Uzoza urabona wewe gusa ni wegera Imana, wegere mu nyonga zayo, usenga amasengesho, winginga Imana, hama ubwoba buhere, winginge Uhoraho. Nusubire kugira ubwoba mu izina rya Yesu, kubera ubwoba buzokubuza kugera mu Imana yaguhamagariye, bizokumarukiriza kwizera,
kumanurira ibyizigiro. Hagarika ubwoba, hagarika ubwoba, hagarika ubwoba, ubwoba bw'ubuzima, ubwoba bwo kubaho, ubwoba bw'ejo, ubwoba bwa kazoza, ubwoba bw'uruvyaro, ubwoba bwo gutakaza abagabo, abagore bagendana ubwoba buze ati nk'ubu ntakaje umugabo wanje, nk'ubu amevye. Abakobwa benshi bafite ubwoba ati nk'umufiance wanje ntaye yamvuye ko amevye. Abantu benshi bagendana ubwoba bw'ubuzima ati uyu munsi ndariye ejo bizogenda gute, uyu munsi ko ndamahoro ejo bizoba bimeze gute, uyu munsi abana banje barize ejo bizogenda gute, uyu munsi ubuzima bwanje bumeze uku, how about tomorrow, ejo bizogenda gute. Ariko nagira ndakuremeshe, ubwoba nibuhere. Hari ubushobozi bw'Imana ishobora gukora cyane ibirengeye ibyo twiyumvira. Ni ku ijambo ry'Imana ryatubwiye Imana ishobora gukora ibirengeye cyane ibyo twiyumvira, igukorera ikidasanzwe mu izina rya Yesu. Mana ndasengeye mwene data ariko aradukurikirana, reka ubwiza bwawe, ubushobozi bwawe bumukure mu kibanza kimwe, bumushikane mu bundi, bumuterura ahantu hamwe, bumushikana ahandi, bumuhindura amateka y'ubuzima, bumwinjize mu masezerano yiwe, bumwinjize mu buzima bwiwe, bumwinjize mu cyo wategekanyije kuzobamwo. Ndahagarika imigabo n'imigambi n'amablokaje n'inyatsi byose byatera ubuzima bwiwe. Mana muhindura amateka, muhe agakiza gashitse, muhe gutera intambwe, abatarakwakira bakwakire, basukire mu inyota y'ubwiza bwawe, ubahe kurema no gutinyuka mu izina rya Yesu. Amen.